Ndabaramukije bakunzi mwese mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure n'isamirizi agaseke cyane cyane mwebwe mukurikirana ikiganiro batega birungura ubwenge mushikirizwa na Anne Bella irakoze nkabanongeye kandi no kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'umutumire Jean Claude Barakamfitiye akorera mu ishirahamwe mu byo rikora harimo gukingira agateka k'abana International Bridge to Justice mu rurimi rw'icongereza IBJ mu mfunyafunyo. Tukaba tugiye kumenya rero mbega n'ayahe mategeko akingira abana, mbega ayo mategeko yifashe gute mu Burundi, mbega umuntu afashwe aho nyanza agateka k'abana akurikiranwa gute, ahanwa gute, mbega iyo umwana yikekwa ko icyaha imbere y'amategeko mpanavyaha akurikiranwa gute. Ni no kuri ivyo bibazo rero tugiye guca hirya no hino n'umutumire wacu Jean Claude Barakamfitiye kugira ngo ashobore kuduha umuco turamwakiriye. Murakoze namwe mbere ko twinjira mu idonido ry'ikiganiro mbega tubanze tumenye Jean Claude ninde. Nitwa Jean Claude Barakamfitiye ndumushingwamanza nkaba nkorana kuva haraciye imyaka 10 irenga n'ishirahamwe International Bridge to Justice. Muri iryo shirahamwe nahakoze ibikorwa bitandukanye mugabo uyu munsi cyane nkora ibijanye n'ubutungane bw'abana bakekwa ku icyaha justice juvenile habe n'imigambi yo guharuka mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afrika. Nivyo dukorana cyane n'ishirahamwe International Bridge to Justice nkaba nkora nk'umuconsultant w'ishirahamwe International Bridge to Justice. Mbega imbere y'amategeko mpanavyaha twavuga ko umwana arinde. Amategeko mpanavyaha arafise ingene abona umwana bitandukanye gatoyi n'amategeko asanzwe, amategeko rusangi ico novuga amategeko agenga abantu, amategeko civil mu gifaransa. Mu mategeko mpanavyaha umwana nuwo wese atarakwiza imyaka 18. Ivyo biri mu masezerano mpuzamakungu akingira agateka k'abana, Convention internationale des droits de l'enfant, bikaca biba no mu mategeko yacu y'u Burundi akabatomora neza yuko uwo muntu wese afise munsi y'imyaka 18 n'umwana imbere y'amategeko mpanavyaha. Mugabo urumva rero hariho acaba itandukaniro gatoyi no mu yandi mategeko asanzwe, kuko mu mategeko asanzwe naho barafise ukuntu babona ibijanye no gukura ku muntu kugira ngo umuntu ave mu bwana ingene babifata. Ego turumvise imbere y'amategeko mpanavyaha ku mwana ari utarakwiza imyaka 18. Mbega iyo bavuze amategeko akingira abana twokumva iki? Hoho atandukaniye he n'ayabakuze? Tugende cyane mu mategeko mpanavyaha kuko mu amategeko mpanavyaha ingene yiyumviye ugukingira umwana akabitandukanya n'abakuze birafise imvo. Ariko siko vyamye bimeze kuva kera, kuko kuva kera hari igihe vyari bivanganye, vyari bigoye gutandukanya mbega umwana akingirwa gute, umwana n'uwahe. Ariko uko vyagiye biratera imbere harabaho impinyanyuro zimwe vyatanguye gufata intera mpuzamakungu kuvaho habereye ambara ya mbere y'isi yose. Kuko ico gihe abana bari mu bantu bakozwe ko n'intambara ku buryo byari bikenewe yuko biyumvira ingene bokingira umwana. Hamaze kubaho ico bise Société des Nations, niho rero hatanguye kwiyumvirwa ingene hoshigwaho amategeko agenda akingira abana. Barashiraho ico bise Convention de Genève, ihavuye haraboneka ayandi mategeko yatowe agenda duga kugeraho turonka amategeko akingira abana nkuko tuyafise uyu munsi ku rugero mpuzamakungu, aho dushika mu mwaka w'igihumbi 1989 turaronka amategeko mpuzamakungu akingira abana. Mumbajije muti mbega bitaniye hehe n'amategeko
agenga abakuze. Ubwa mbere na mbere amategeko akingira abana tubishira mu byo bita amategeko adasanzwe, ivyo bita droit ziza zikingira les catégories spécifiques. Amategeko adasanzwe atandukanye n'amategeko duhurira ko le droit commun. Ayo rero mategeko akingira abana aza abafatiye ku mwana nyene, mbega umwana akeneye iki. Ubwa mbere na mbere turiko turiyumvira umwana turatangura tukiyumvira itandukaniro rishobora kuza hagati y'umwana n'umuntu akuze. Umwana arafise ingene abona isi bitandukanye n'ingene abandi bayibona, abakuze bayibona. Umwana arafise ivyizigiro abafise abonye abantu bakuze bitandukanye n'ivyo abakuze baba bafise. Kandi umwana uravye no mu buryo novuga mu buryo ahagaze, ndabivuge ngo iki mu Kirundi, mu Gifaransa reka tuvuge au niveau physique, urabona yuko ingene aba ariko arakura igihagararo, urabona yuko biba bitandukanye n'igihagararo c'abakuze. Rero bifatira rero kuntu umwana d'abord uko umwana yiyumvira, uko umwana ateye, ingene ahageze biratandukanye cyane n'abakuze, ku buryo umwana akeneye amategeko aza amukingira ku kuntu yiyumvira, ukuntu avuga, habe n'ivyo yiteze ku muryango, n'ivyo yiteze kuri societe, yiteze ku gihugu, kugira ngo ashobore gutera intambwe, ashobore gukura, ashobore no gushika ku rugero aho aba wenyene ashoboye kwitunganiriza ubuzima, atakeneye imfashanyo y'abandi kugira bamufashe gutunganya ubuzima. Abakeneye rero gukingirwa, kuko hariho ingingo zimwe zimwe we azifashe abatarashikira uburyo bwo kwiyumvira kugira ngo abone inkurikizi z'izo ngingo, ku buryo azifashe zohava zimugirira ingaruka mbi, haba mu vyiwe, haba no mu buzima bwiwe, ku mubiri wiwe. Arico gituma rero haba hakenewe amategeko akingira umwana nk'umwana nyene. Ego, nk'umunyamategeko ukorera mu ishirahamwe International Bridges to Justice, mbega nayo amategeko akingira abana mu Burundi, mbere harimwo na mpuzamakungu, Uburundi bushobora kuba bwarateye ku mukono? Muri kino gihugu cacu c'u Burundi amategeko akingira abana ariho. Reka mpera ubwa mbere na mbere ku mategeko mpuzamakungu, kuko ari amategeko mpuzamakungu igihugu cacu cateyeko umukono. Itegeko novuga riza imbere ni rimwe natangura kuvuga ya masezerano mpuzamakungu ajejwe gukingira agateka k'abana, arimwo agateka k'abana, amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'abana, Convention internationale des droits de l'enfant, yatowe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989, hari itariki 20 z'ukwezi kwa11. Kino kiganiro turiko tukigira mu kwezi kwa11, nibaza ko mwiyumviye neza kugira ngo tukigire turi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abana, uhimbazwa kira ku mwaka igenekerezo rya 20 ukwezi kwa11. Turiko rero turahashikira ni uwo munsi nyene ayo masezerano mpuzamakungu yashigwa ku mukono. Namwe mu masezerano yashizwe ku mukono n'ibihugu nka vyose, si vyose ni nka vyose, ibihugu byinshi byarayateko umukono, harimwo n'u Burundi. Ayo masezerano mpuzamakungu aza akurikirwa n'ayandi masezerano mperekeza, amasezerano y'inyongera. Ayo masezerano y'inyongera aya mbere agomba afise ihangiro ryo gukingira abana mu bijanye n'ingene abana bashobora gukoreshwa, haba mu ntuze mu mareresi, amareresi y'ibiterasoni, kugira ngo abana bakingirwe no muri ubwo buryo. Hakaba n'amasezerano y'inyongera akingira abana kugira ngo ntibakoreshwe mu bijanye n'intambara. Akaca haba n'ayandi masezerano rero y'inyongera yaje ashiraho uburyo bw'uko umuntu yoshobora iyo agateka k'umwana kahonyanzwe hashobora kwiturwa, agashobora kwitura
urwego rujejwe gukingira agateka k'abana rukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'abana mu gutwara ivyo bita nk'ibirego bimeze nk'ibirego communication individuelle mu gihe agateka k'umwana kahonyanzwe ayo nayo na amasezerano y'inyongera yashizweho mu mwaka w'ibihumbi 2011 ayo yandi imbere navuze yagiyeho mu mwaka w'ibihumbi 2000 ku rwego mpuzamakungu hariho ayandi masezerano akingira abana tugiye mu burenganzira hari nk'amasezerano akingira abana mu bijanye n'akazi mu bijanye n'ibikorwa ivyo bita convention internationale sur les pires formes de travail des enfants ayo yose n'amategeko ariho ku rwego mpuzamakungu aza akingira agateka k'umwana ducere tuza ngaha mu Burundi nk'aya masezerano mpuzamakungu twavuze ubwa mbere acaba mu masezerano ashobora gushigwa mu ngiro mu Burundi kuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo ya 19 ryaravuze yuko amasezerano mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu harimo n'aya akingira agateka k'abana yatewe ko igikumu n'igihugu cy'u Burundi ari mu mategeko y'u Burundi mu gifaransa bavuga ces conventions font partie intégrante de la constitution du Burundi no kuvuga umwene gihugu arashobora kuvuga ati genda kingiwe n'aya masezerano mpuzamakungu kuko nk'uko nkingiwe n'ibwirizwa shingiro kuko ngaha mu Burundi washitoye ibwirizwa shingiro bashimye yuko amasezerano agira inguvu nk'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi akaca haba rero ni ibwirizwa shingiro nyene kuko ririmwo amantuze ririmwo amateka akingira abana hakaca haza rero tuvuye ku ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hari hayandi mategeko aha mu Burundi ntituraronka amategeko aza ari hamwe akingira agateka k'abana ari hamwe nkuko usanga bimeze mu bindi bihugu ko mu bindi bihugu usanga bafise ico bita tegeko rikingira abana code de protection de l'enfant aho usanga ivyo gukingira abana biri mu itegeko rusange rimwe mugabo ngaha mu Burundi iyo ntambwe ntiturayishikira dufise amategeko akingira abana agateka k'abana ari mu mategeko atandukanye hari nk'itegeko ritunganya ritegekanya ivyingo n'imiryango mu Burundi ryo mu 1993 iryo ririmwo amantu z'amateka menshi y'abana mu bijanye n'ingene umwana ashobora gufatwa ingene umwana akura n'ingene umwana akingigwa yandikishwa kuva kivuka kugira ngo aronke ico no kwita identité aronke ubumuntu agateka k'ubumuntu hama hakacaba n'amategeko mpanavyaha amategeko mpanavyaha angomba kuvuga itegeko mpanavyaha ryo mu bihumbi 2017 ririmwo amateka menshi yu akingira umwana rirakingira umwana ku buryo mu gihe yikekwa ko icaha akaca haba mu mategeko mpanavyaha nyene itegeko rijanye ritunganya ingene imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa code de procédure pénale irimwo ingingo zitari nkeyi ziza zikingira umwana ziza zitunganya ingene umwana akingirwa mu butungane mpanavyaha niryo ririmwo nyene ingene ubutungane mpanavyaha bw'umwana buraba umwana butunganijwe la justice juvénile hama hariho kandi ayandi mategeko yatowe nk'itegeko ryo mu 2016 riza rikinga rikongera rigahana ibijanye no guhohotera bifatiye ku gitsina les violences basées sur le genre akacaba n'itegeko ryo mu 2014 naryo nyene riza rikinga ibijanye n'urudandazwa rw'abantu rikongera rigahana ibijanye n'urudandazwa rw'abantu ayo mategeko yose arimwo araza aja hamwe kugira ngo akingire abana rero sinoshobora kuyavuga yose amategeko arimwo akingira abana reka cyane ngarukirize kuri ayo hama duheze dushimikire kuri amategeko mpanavyaha
Ego tukiraho dufatiye kuri ayo mategeko akingira abana mu Burundi mbega umunsi agateka k'abana gakingiwe gute? Ico kibazo ni kibazo gikomeye cyane kandi ni kibazo kumbure vyasaba yuko umuntu acishura yabanze kugira icigwa kugira ngo abone mbega ku agateka k'umwana kuri uru ruhande gakingiwe gute ku rundi ruhande gakingiwe gute ariko munyemerere ntange iciyumviro ciwanje iciyumviro ciwanje kidafatiye ku cigwa twoba twaragize canke noba naragize mugabo gifatiye ku kuntu jewe mbona ibintu ni nkuko uwari we wese ashobora kugira ikindi ciyumviro akavuga ati kumbure Jean Claude ivyo wavuze sivyo wihenze ngaha mugabo munyemerere ntange iciyumviro ciwanje ndiko ndaraba uyu munsi ubwa mbere na mbere munyemerere mfatire kubimeze neza mfate ubwa mbere ibimeze neza manje niyumvire ku buryo bw'ibintu vyiza ingene bimeze kubijanye no gukingira agateka k'abana hama ncangenda no kugahaze uno munsi mu butungane mpanavyaha ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi duhereye igihe hatogwa itegeko mpanavyaha ryo mu 2009 niho hatanguye kuba intango yo gukingira umwana ubwa mbere na mbere ngaha mu Burundi baradugije imyaka umwana ashobora gukurikiranwa mu gihe yoba yikekwa ko icaha ivyo bita imyaka ya âge de la responsabilité pénale yavuye ku myaka 13 iraduga igera ku myaka 15 ico ni kintu ciza kuko 13 yari ikiri umwana uri kuraraba ngaha mu Burundi abana cyane cyane abana ba ruguru ku myaka 13 n'ukuri abakiri mutoyi rero tuca tubona yuko ngaha mu Burundi habaye novuga ico kintu ciza cyo kwiyumvira mbega umwana twomukingira gute dufatiye ku myaka dufatiye ku kuntu angana hama uri kuraraba kandi ngene ubutungane mpanavyaha bw'abana bwatenge imbere ngaha mu Burundi twovuga yuko hari intambwe yabaye kuko ubwa mbere na mbere imbere muri iyo myaka iheze abana haba no mu mabohero wasanga abana mu mabohero bafungiwe hamwe n'abakuze mugabo ubu ngaha mu Burundi hari intambwe yatewe haraboneka ivyo bita ama centre de rééducation des enfants ibigo bifasha novuga vy'igororero by'abana n'ingene bikogwa amategeko yashiraho izindi ngingo zibwirizwa gufatwa zitandukanye no gushira umwana mu gasho canke mu munyororo dufate amategeko ateka yuko ujejwe gutohoza officier de police judiciaire canke officier du ministère public bashobora gufata umwana bakamuha umuvyeyi ivyo bita remise à parent canke umwana bakamuhereza umurezi kugira ngo azoze aramutwara mu matohoza ariko ivyo sivyo bakora siko babikora usanga umwana agenda ashigwa mu ntuzeye mu gasho nkuko bashira mu gasho abakuze kandi atariko vyari bimeze kandi ukaje usanga muri bwa busho mu busho bw'igipolisi nta tandukaniro usanga aho abana bari naho abakuze bari mu busho bumwe hamwe ivyo navyo birababaje kuko ntibitegekanijwe n'amategeko yaba amategeko mpuzamakungu ntavyemera yaba n'amategeko y'u Burundi ntavyemera mugabo mu migigwa niko babigira bon ngira ngo nikubura aho babashira ni kimwe ngira ngo hoba habuze amategeko mperekeza ajanye n'ingene vyogenda mbega vyogenda gute kugira ngo umwana ntagende mu gasho k'igipolisi turumvise ingene umwana akurikiranwa iyo ikeka ko icaha mbega mu bijanye nuko abana bakurikiranwa n'icaha bakingirwaho n'izihe ntambamyi zibonekeza mu bijanye no kubakingira ukubakingira byategezwa kuba kuva bacikekwa kw'icaha no kuva imbere yuko binjira mu ntuzeye muri ubwo butungane hama kubakingira ubutungane mpanavyaha bwerekeye abana nyabwo buba bufise intuzeye buba bufise cyane
ibihimba bibiri. Hari igihimba cyo gukinga yuko abana bikekwa kwicaha, abana bakora ivyaha, igihe ivyo bita la prévention de la délinquance juvénile. Ico ni igihimba gikomeye cyane kuko kiza gikinga yuko abana ahubwo bahava bisanga bagiye muri vya bindi bituma badashobora gutera imbere, haba mu ndero yabo education canke mu gukura kwabo, kuko bamaze kuja muri ibi by'ubutungane mpanavyaha haracari hagahaze kingene bitungana. Hakaca rero umwana ivyo vya prevention n'uburyo bwo gukingira abana muri rusange kugira ngo ntibisange bariko barakurikiranwa ko bakekwa kw'ivyaha. Hakaca haba no kubakingira kuva umunsi kumbure batanguye kwikekwa ko ivyaha. Ubwa mbere na mbere hariho ingingo zikomeye cyane bagomba gukingirwa mu vy'amategeko, protection juridique, bakongera bakakingirwa mu bijanye n'imibereho, protection sociale, bakongera bagakingirwa kandi n'inyuma yuko niba byashitse bakaburanishwa, urubanza rukaba urubanza rukurikije, urubanza rubereye rugacibwa, kumbure rugashobora gushika aho umwana ashobora gufata ingingo na sentare, bagakingirwa n'inyuma yuko yahejeje gukosorwa, bakamukingira kuko agomba gusubira mu ntuze mu muryango kugira ngo abandanye yiyumvira ingene iterambere ryiwe n'iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'umuryango. Nk'akarore kandi ndakwereke igituma bikenewe yuko yahejeje gukora mesure de protection yaciriwe n'umucamanza. Nk'uyu munsi turi mu 2023 turiko tugenda dutera imbere nka mu Burundi. Ikintu cyambere dutangura kwiyumvira, uriko wiyumvira ati mbega turi mu 2023, umuntu yiyumvira kure atangura kwiyumvira mu gihe uri kurajana niyo igihugu kiriko kiraja, utangura kwiyumvira mu 2040, amukaca wiyumvira mu 2060. Ngira ngo muca mwumva aho ngomba gushika. Umwana uyu munsi yikekwa ko icaha, dufate nk'akarero yuko afise imyaka 15 y'amategeko avuga yuko umwana ashobora gukurikiranwa n'amategeko mpanavyaha. Mu 2040 ni wa mwana azoba afise imyaka yo gukora, kandi mu gihe yakingiwe neza agafashwa akiga agatera imbere, ni wa mwana azoba ariko araterera cyo kimwe n'abandi kugira igihugu gishike mu 2060 ari igihugu giteye imbere. Nukuvuga iki? Uriko rero uriyumvira ivyo gukingira umwana, utangura uriyumvira ugukingira abana birakenewe kubera kazoza kabo. Abana n'abantu uyu munsi, n'abantu ejo, kandi bakeneye gufashwa kugira ngo bashobore gukura. Umwe mu bantu babanditse nkunda cyane yabaye mu batereye cyane kugira ngo turonke amategeko akingira abana, uwo bita Janusz Korczak, le docteur Janusz Korczak. Shoboye gusoma ubona yuko ari mu inspirateur wa Convention des droits de l'enfant uhereye muri Convention de Genève. Niwe yanditse avuga ati umwana ntabwo ari novuga un billet de loterie, mbe novuga nk'akajya gakarata ko muri loterie. Akajya gakarata ko muri loterie ugomba kugakina kugira ngo urabe ko utsindira ibifaranga byinshi. Yavuze ati rero umwana si ako gakarata ko muri loterie karona nk'akarorero ushobora gukoresha kugira urabe ko utsindira ibitsindo byinshi, woronka ibifaranga byinshi. Hariho rero abantu bashobora kubona umwana bakamubona kuri angle, bakamubona mu buryo mbega azobiki azoteza imbere ibintu bimeze oya. Reka umwana tumufashe, ico dukora nk'abakingira agateka k'abana tumufasha kugira ngo atere imbere. Ico azoba ejo
bivana n'ibintu byinshi arashobora kutaba ivyo bintu bijanye n'intuzeye ivyo bintu binini ngo abumuntu rurangiranwa mugabo ko akura agakurira mu ntuzeye mu buryo bwiyaguye akingiwe icyo azoba ni ingirakamaro kugeza ku rugero azogeza ko nyene rero nico gituma gukingira umwana bigomba kuba juridiquement ku buryo bw'amategeko mu buryo bw'ikibano no mu buryo bw'imyiyumvire psychologique kugira ngo ashobore gushika ku ntego yiwe. Yego. Tubibutse ko turi mu kiganiro bategabiri wungura ubwenge aho turi kumwe n'umutumire Jean Claude Barakamfitiye twaba turiko tuyaga ku vyerekeye agateka kabana. Mbega nk'umwe mu bakorera mishira hamwe mu byo rikora harimo gukingira agateka kabana International Bridge to Justice. Mbega nigiki muri ko murakora kugira mufashe leta y'u Burundi mu vyerekeye gukingira agateka kabana? Mwishira hamwe International Bridge to Justice kuva ari gitangura gukorera ngaha mu Burundi hari mu 2006 tugitangura gukorera ngaha mu Burundi bamwe mu bo twihutiye gufasha mu byo twihutiye gukora kwari ugufasha kugira ngo dufashe gukingira agateka kabana cyane cyane ko ico gihe n'amategeko dufise uyu munsi atari bwabeho. Yego. Harimwo igisata ca mbere cyo kufasha kuburanira abana bikekwa ko ivyaha ivyo twabikoze kuva tugitangura gukora n'ubu turabibandanya. Ivyo navyo tubikora kubera iki kuko ego imbere yuko nuko na leta ubushikiranganje bw'ubutungane bushiraho uburyo bwo kuburanira abana canke abandi bose bakeneye ubufasha mu vy'amategeko imbere yuko bibaho twebwe twari baye mu mashira hamwe afasha cyane kugira ngo abana baburanirwe baronka abashingwa manza kubuntu kuko amategeko mpuzamakungu avuga ati umwana agomba kuburanirwa n'umushingwa manza abishoboye kubuntu. Rero hariho ako kajambo kandi abishoboye ndakagarukako ntitubaha abashingwa manza gusa turagerageza kugira ngo n'abashingwa manza bagire ubumenyi bukwiye. Hakabaho ibintu byo kutunganya amahugurwa y'abashingwa manza mu gateka kabana kuko kuburanira umwana gufasha umwana gukingira umwana birakeneye kuvyitegurira si ibintu by'uwari we wese utegerezwa kwitegura ukamenya mbega umwana ndiko ndamubaza gute kuko nibamubaza uko ariko kose umwana ashobora kugenda kumubaza akakwankira kuko arakwankira mugabo baragomba guhugurwa tukabaha amahugurwa tukongera tukaduga tukaja no ku byo guhuza abari mu gisata cyo gukingira agateka kazina muntu n'agateka kabana kugira ngo bahane ivyiyumviro turabire hamwe mbega bigeze hehe ivyo kukingira agateka kabana hama tugakorana rero n'inzego zimwe za leta nk'ubu turafise imigambi turiko turakorana n'inzego za leta nk'urwego rwo nka police judiciaire kugira ngo koko turabe ko naho amategeko adategekanya yuko abana bafungwa dusanga bagiye mu ntuze mu busho bw'igipolisi mugabo birakenewe yuko dufashanya kugira ngo dukurikirane koko mbega agateka kabo kariko karubahirizwa gute co kimwe n'agateka kabandi bari mu ntuzeye mu busho abandi bantu bo mu migwi dusanzwe turiko turafasha nk'abakenyezi n'abantu aho nikora bo mu bundi buryo hama rero kurundi rugero ishirahamwe International Bridge to Justice kubera ari ishirahamwe riri mu bihugu byinshi turafise programa turafise igisata c'abana igisata c'ugwaruka ico bita les jeunes pour la justice nino muri yo ntuzengira ngo cadre najemo kuko nivyo nkoreramwo ndi muri ico gisata naho ntakirugwaruka mugabo ndakorana n'ugwaruka pour kugira ngo dufashe gukorera hamwe ugwaruka ruzana ivyiyumviro byabwo imigambi yago kugira ngo irufashe guteza imbere ibijyanye n'agateka k'abana ngaha mu Burundi turafise ugwaruka rutari ruke rumaze kuba muri uwo mugambi turafise ugwaruka muri Kongo
turafise kugwaruka muri mu Rwanda n'ahandi no mu bindi bihugu bishiramwe International Bridge to Justice risanzwe rikorera. Ego turumva koko mugerageza gufasha leta mu gukingira abana mu kurangiza mbega hokogwa iki kugira ngo agateka k'abana gakingirwe kurusha uko biri uyu munsi cyane cyane nko ku ruhande rw'abavyeyi canke ku ruhande rw'igihugu. Gukingira agateka k'umwana ubwa mbere na mbere n'ivyo wari we wese bituraba twese biraraba abavyeyi ubwa mbere na mbere kuko umwana yigishwa ibijanye n'agateka kiwe guhera kuva akiri mu nda mbere kwa nyina wiwe ni hatangura kwiga ibijanye n'agateka kiwe hama kandi kubera amategeko ashiraho ari atunganya ibijanye n'agateka k'abana afise ingene yubatse hakabaho n'ingingo nyamukuru zijanye n'ikingirwa ry'abana tusha tuduga tukava ku ntuzeye tuvuye mu kibano turaja mu kibano tukagenda ingene abana bashobora gukingirwa ku rugero rw'igihugu ariko munyemerere cyane cyane nshimikire ku ntuzeye ku rugero rw'igihugu harabayeho ingingo zimwe n'amategeko ariho uyu munsi mu bijanye n'amategeko ndiko ndabona yuko bibereye yuko amategeko ashigwa hamwe hakabaho itegeko rusangi riza rishira hamwe bijanye no gukingira agateka k'abana kugira ngo umuntu ariko arasoma abone ibijanye na bimwe byo gukinga prevention habe na bimwe bijanye n'ingene ushobora gutanga inyishu mu gihe umwana byashitse bikamugora. Hama mu amategeko agashigwa hamwe hakajaho n'amategeko mperekeza kuko nk'ubu mu mategeko mpanavyaha hariho ingingo ziza ziriho z'uko umwana atofungwa zofasha yuko umwana adafungwa imbere yuko acibwa urubanza canke afungwa mu gihe habuze izindi ngingo. Ayo mategeko mperekeza arakeneye kujaho kugira ngo atomore ingene bigomba kugenda ingene bigomba gukorwa mbega abajejwe gutohoza bo kwifata gute bo bigenza gute vyogenda gute mu gihe umwana ariko akekwa kwicaha. Hama kandi ku rundi ruhande hari ibintu bijanye no gukurikirana no gutanga inyishu mu gihe nk'umwana yoba yikekwa ko yakoze icaha. Inyishu idaca mu butungane mu gifaransa bavyita déjudiciarisation. Inyishu idaca mu butungane hari ibihugu bimwe usanga bimaze gutera intambwe ukasanga hariho ivyo bita conférence familiale aho umwana hako aja mu butungane akurikiranwa mu butungane ashobora kuboneka mu gihe biboneka koko yuko hari icaha yoba yakoze bikagaragara yuko bashobora gutanga inyishu batiriwe baraja mu butungane bigafasha nuko imiryango inywana abakorewe icaha n'umuryango uwo mwana yikekwa ko icaha ivyo bigatera imbere bikaja mu mategeko bikaboneka ko ngaha mu Burundi wacu ntibigaragara neza mu mategeko yuko biriho. Hama hakaca haba nk'ubu mu bijanye na abana ingene bikekwa ko icaha usanga bari muri ya masantre navuga bajanwa muri ya masantre navuga mugabo ayo masantre ari kure nk'umwana wo mu Cibitoki ukaca usanga avuye mu Cibitoke ukaca usanga ari mu Rumonge ari mu Ruyigi urumva yuko ari kure cyane bituma umwana ataba akiri atandukanye n'umuryango kandi mu mategeko byategerezwa amasezerano mpuzamakungu avuga yuko byategerezwa yuko hakogwa kugira ngo umwana agumane novuga agume hafi y'umuryango aguma avugana n'umuryango wa umuryango ushobore kumutemberera canke ashobore kwandika n'agakete gashikire umuryango n'ingoga.
akaca haba rero ibindi byokorwa mu bijyanye n'ubwo butunganye nyine bukingira butanga inyishu igihe abana bakigwa ko ibyaha hakaba kandi n'ibintu bijyanye n'ihugurwa amahugurwa ku bajejwe gushyira mu ngiro amategeko kugira ngo babinonosore neza kuko uri kurasoma ingingo zigenda zirafatwa canke ingene bakurikirana urashobora kubona yuko hariho agahaze mu bijanye n'amahugurwa ivyo kugwa rero n'ibitari bike hari n'ibindi byokorwa kumbure ntashobora kudondanura hano mugabo mu byo nyarutse kwiyumvira bikuru novuga nk'ivyo. Murakoze cyane reka tubashimire ko mwitavye ubutumire kunsamirizi n'imbonesha kure agaseke. Mwakoze cyane namwe kudutumira kandi mubandanye kuko ibijanye n'agateka k'abana biragutse mubandanye murondere n'abandi mugende muvugishe n'abana kuko abana barafise uburenganzira bwo gutanga ivyiyumviro droit la participation nabo nyene kugira mwumve n'ivyiyumviro byabo vy'ingene byoshobora kugenda. Mwakoze cyane rero kudutumira mwakoze no kuyumvira ku bana. Yego shimire namwe bwe mwese muri ko muradukurikirana ikiganiro bategabiri wungura ubwenge kigarukiye ngaha naho butaha.